Mbega igihugu c'u Burundi coba cifashe gute mu vyerekeye ingenzi cane cane mu buryo bwoba bwinjira mu gihugu? Mbega hoho ibikoko vyigeze guhungishirizwa mu gihugu ca Kenya ubu bigerehe? Biracari ivy'u Burundi canke Kenya yarabifashe? Aha rero inyishu tuyihabwa n'umushikiranganji w'ubudandaji, amahinguriro n'ingenzi, umushingantahe Jean Marie Niyokindi, yariko yishura ku bibazo by'abashingamateka. Aha tubabwiye ko mu myaka 4 yahera mu w'ibihumbi 2020 niho dufise ivyo biharuro 2014 na 15 16 na 17 ibi abo twita ingenzi bagera mu 2014 bagera ku bihumbi 235 n'amajana 662 mu bihumbi 2015 baramanutse bagera ku bihumbi 131 n'amajana 491 birumvikana kuko cyari igihe c'amatora. Mu bihumbi 2016 bagera kuri ibihumbi 187 n'abantu 176. Mu bihumbi 2017 bagera batangura kuduga bagera ku bihumbi 2000 ku bihumbi 299 n'amajana 331. Abo nibo twashoboye nivyo biharuro twashoboye kuronka ku ngenzi zagendeye igihugu canke ingenzi ziri mu gihugu hagati mugabo zigenda ziva mu ntara zija mu yindi. Amafaranga y'agaciro yinjiye mu mwaka mu kigega ca leta turayavuga kuko sibangana barabitanga muri Istebu, barabitanga muri BRB, biraba publié par la Robert. Ni biharuro atabanga twovuga ko ririmo. Twovuga ko mu 2015 amafaranga y'amarundi yinjiye ari miliyaridi 6 n'amafaranga n'imiliyoni 557 n'ibihumbi 891 mu madolari na ibihumbi 378 n'amajana 479. Mu 2016 ni miliyaridi 7 n'imiliyoni 479 n'ibihumbi 234. Mu madolari ni miliyoni 4 amajana 530 n'ibihumbi 532 n'amajana 869. Yaho cyari kibazo ca mbere. Kibazo ca kabiri, mbe Burundi bwarinjiye mu karere ka Afrika y'ubuseruko mu gisata c'ingenzi bwo bufise ikibanza ca kangahe? Twisunze ibiharuro vyerekana amafaranga yinjiye mu kigega ca leta avuye mu gisata c'ingenzi mu mwaka wa 2017 usanga Burundi buza mu kibanza ca gatanu. Ivyo tubirabira muri mu cegeranyo twaronse ca banque ca Organisation Mondiale du Tourisme, ibiharuro vyo mu 2017 aho dusanga igihugu ca mbere cinjije amafaranga y'agaciro menshi amadolari ni Tanzania. Tanzania mu karere nico ca mbere cinjije imiliyaridi 2 n'imiliyoni 288 y'amadolari. Ca kabiri ni Kenya cinjije umiliyaridi 1 n'imiliyoni 568 y'amadolari. Igihugu kigira gatatu ni Uganda cinjije imiliyoni 940. Igihugu kigira kane n'u Rwanda cinjije amadolari angana imiliyoni 64. Uburundi bwinjije imiliyoni 16. Ivyo nico gituma twafatiye kuri ivyo biharuro kugira turonke iyo classement. Uburundi rero bugira igihugu kigira gatanu. Twari kuvuga Sud Sudan mugabo nta biharuro dufise byaco canke ngira cari bwinjire. Ku gace ni ikihe gihugu twofatira kwa karorero? Ni ikindi kibazo
kuri icyo kibazo cya kabiri ni ikihe gihugu twofatira ko akarorero mu bijanye no gutunganya neza ibibanza vy'iratiro. Inyishu twotanga nuko ngira ngo akarorero twokaronderera Tanzania uko kigeze ubona ko kimeze neza, caratunganije neza ivy'iratiro vya tourisme, kuko nico tubona kiri hejuru y'ibindi mu mahera, mu kuronka amahera y'agaciro biciye muri ico gisata. Ikibazo ca gatatu, mbega ingenzi ije mu Burundi ikifuza gutembera no kuja kuratira ijisho vyiza vy'igihugu bigenda gute, asabwa iki? Inyishu twotanga nuko imbere yuko haza ari umunyamahanga tufate aje kugendera igihugu cacu ca mbere nuko aba afise uburenganzira bwo kwinjira mu gihugu, iyo ni visa. Ico nico twovuga ca mbere. Ica kabiri nuko acarondera abafasha bariho, kandi abambere bashobora gufasha iyo umuntu ashaka kuratira ijisho ivyiza biri mu gihugu ni Office Nationale du Tourisme. Ico ni gisata kiri mu bushikiranganji turongoye, mugabo hariho n'abaprive bamwe bita ba tour operateur, abo nabo nyene barashobora gufasha kugira ngo ingenzi ishitse imenye yija, imenye ivyisabwa, ishobore koroherwa mu kugenda hirya no hino kuratira ijisho biva no kuvyo yifuje. Aho abo bafasha baca baha izo ngenzi umugide touristique. Guide touristique niwe yaca ategura ubwo rugendo, akamufasha kurondera uburyo bwo kwiyunguruza, akamufasha kurondera uburaro, akamufasha kurondera ibyo afungura, akamufasha n'ibindi byose byankenerwa kugira ngo urugendo ruryohe canke rworohe. Aha ngira ngo noja ku kibazo ca kane, mu ndinganizo za none mu mashure yisumbuye école fondamentale, turazi ko harimo igisata ca hôtellerie et tourisme. Kuva ico gisata kigiyeho hari akarusho mubona cazaniye igisata c'ingenzi. Ihangiro mwari mwihaye mwararishitseko muzorishikako. Inyishu twotanga ngaha nuko kuvyerekeye igisata ca hôtellerie et tourisme, abanyeshuri bari bamaze guheza muri ico gisata mu mwaka w'ibihumbi 2018 bashika 1716 mu mashure yisumbuye, hamwe n'abanyeshuri bo mu za kaminuza bashika 380. Ivyo bitigiri rero kuri twebwe birahumuriza, kuko tubona ko urwaruka ruriko rurahurumbira cane ico gisata. Akarusho nuko twabonye ko mu mahoteli yashoboye guha akazi abahejeje muri ico gisata, haribonekeje akarusho na cane cane mu kwakira ingenzi. Byaribonekeje cane cane mu gikorwa kiriko kirarangurwa mu bushikiranganje tujejwe cerekeye gutondesha amahoteli twisunze amategeko y'akarere ka Afrika y'ubuseruko. Nk'akarorero twarabonye yuko hariho amahoteli 3 mu gihugu ashoboye kuronka inyenyeri 5. Ni Hotel 5 étoiles, nazo ni Club du Lac Tanganyika, Royal Palace Resort na Hotel Bel Air. Tuguma duhimiriza rero banyene amahoteli n'uburiro, amarestaurant, ko bokoresha abizi ivyo vya hôtellerie et tourisme kugira ngo ibikorwa bakora bigende neza, n'ababitura bafatwe neza n'ababizi bavyigiye kandi babishoboye. Ni hanovuga yuko mu gutanga ya manota ku mahoteli mu kugira baronka amanyenyeri, turaraba yuko nyene hoteli afise abantu bavyize. Ivyo batwaye nitwobireka tukaja bakatuvunjira bakaduha ivyo tudafise, nayo nyene ni nyishu, ni option imwe ngira ngo mu zindi naho tworaba muri ya nyishu twabaha yuko vyoca muri affaires étrangères kugira ngo ivugane
ma affaires étrangères bavugane na bagenzi babo bo muri Kenya kugira ngo turabe inyishu ibereye koko. Ngumye kuri ibi by'ibikoko amasezerano yarabaye koko, amasezerano ariho nukuraba gusa ingene amasezerano yakurikijwe. Ico abo niho mbona umenga harimo agahaze, nta nyishu mpava ntanga ngaha kubera byatanzwe na ministre w'ico gihe muri 1994 yarajejwe environnement. Niko nibaza na amasezerano sinayabonye ngo ndabe ikirimo mugabo abo muri environnement nyene nibo bambwiye yuko burya ari isezerano yo kubitanga, nuko hari ibice kuza barabiraba muri Kenya bazotanga ari igice c'amafaranga naco nyene sinashoboye kimenya neza ingene kingana, ibice bazoza baraha Burundi, kandi yuko hageze amahoro yabonetse Burundi bushobora kubwira Kenya bati dusubize bya bikoko by'iwacu mwadushubije. Mbega byaravyaye yego, gije nibaza ko byagwiriye ubu rero izo negociation nico zoshikako. Chimpanze zari 200, mbega kuva muri 1994 gushika uyu munsi ni zingahe? Nibaza yuko iyo negociation arico yo kwicarira, arico yoraba.